Muri ino video rero tugira turabire hamwe ingene ushobora kuronka konti ya TikTok uri mu Burundi canke uri mu Rwanda canke uri muri Kenya cyangwa se uri mu gihugu cyacu cyose cyo muri Afrika. Tugira turabire hamwe ingene ushobora kuguruza konti ya TikTok kandi ikaba yo guhemba. Tubanze twibukanye ibihugu vyemerewe gukora monetization kuri TikTok. No kuvuga normalement ibihugu byari vyemerewe yuko ushobora guhembwa mu gihe wawuguruje TikTok hari u Rwanda, hari hari Canada, yari Royaume-Uni, yari Etats-Unis, hakabaho Italy na Espagne na France. Nivyo bihugu byonyene byari vyemerewe ko umuntu akora monetization kuri TikTok. Hanyuma cyo twongera twibukanye condition za monetization ya TikTok. Hari abantu babwiye ngo ingene woguruza TikTok ihemba, aca yiyumvira yuko nimba ivyo bintu kanaka ubikoze ejo no munsi ni kwa gatandatu, ejo kwa Mungu ucutanga ugahembwa ibifaranga ukabisanga birunzeko. But iyo ni imwe mu makriteri, iyo ni imwe mu ntambwe ubuteye. No kuvuga ngo maze kuguruza TikTok ihemba ukaba wakurikije ivyo nza kukwereka, hari izindi condition kandi bice bigusaba. Ndabibutsa yuko condition ya mbere ni kuba ufite abantu 10,000 bagukurikirana, ibyo bita followers. Abo nababa barakoze abonnement kuri account yawe, baraba ibikorwa byawe. Nubwo iyo condition nikachikorana n'indi condition iri principal ari nayo ikunze kugora abantu, ni 100 minutes views for 30 days. Kuba ufite abantu 100,000 iminota 100,000 by'abantu baravye video zawe mu minsi 30 ishize. Ivyo bintu bisigura iki? No kuvuga dufate yuko wowe TikTok warayuguruye ugashira muri bya bihugu nkuko ngiye kukwereka, bya bihugu biri eligible à la monétisation ya TikTok. Ico gihe ikintu cyo gikurikira sikindi, bica bisaba yuko uba ufise abantu 10,000. Umunsi uzokwiza abantu 10,000 ucubandanya ukora pour vite mu kwezi kumwe gusa kutarenga uzofise abantu 100,000. Nimba ukoze kuno kwezi ugasanga ufise iminota 50,000, uco byandira uco ugakora mu kwezi kuza, bo baharura 30 jours ziheze. Wowe ugakora ku buryo uzoraraba urabona hari ahantu uca mu kuraba ukaraba 30 jours dernier bakakwereka abantu bakurabiye ibintu byawe. Nkanabereka nk'akaraba hano muri YouTube, tugiye hano muri YouTube sivyo, tugaca tuca hano watch time, barakwereka amasaha mfise mu minsi 28. Mwana ngako mfise 180. Dufise 180 amasaha 180 mu minsi 28. Nko urumva tuciye dushaka kuraba iminota dufise, so dufata 180 fois 60. Bana ko mfise iminota 10,000 byonyene. Aha rese nakora monetization ni maka nkwije iminota 100,000. Byumvikana ko byasaba ko mfise 1820 heures. Aha nako nakanse 9,000 minutes views. Aha naguca nkora monetization. Okay, reka tugire rero kuri video nyezina. Ikintu ca mbere kugira ukore iyo konti ya TikTok ishobora kuguhemba, uraza kwinjira muri Play Store yawe, hama uza muri recherche wandike TikTok zose ufise ubanze uzifute. TikTok zose ufise please ubanze uzifute, hanyuma wandike ino TikTok ngiye kukwereka abari utora. Murabona iyi TikTok nini ipima amamega ari hejuru y'ijana. Ucuza hano kuri install uinstall. Nishaka cy'ubwenge my people, munkurikirane step by step ndabeka ingene ushaka kuyugurura account ya TikTok ishaka kuguhemba. Okay, tata kulindira nyene anako teleshagema igenda slowly, tata kulindira maka teleshagema iheze, hanyuma ikamanza fate ku mazi. Ndaje ngaruka ndaba yuko iminota amaze kurangira.
Yes my people, nuko teleshagema irarangiye, hasigaye installation. Reka turindire ino installation nayo ihite irangira, hanyuma ndabereke uko turaza kubikora. Okay, ndabereke uko turaza kubikora. Ndabibutsa neza, ndabahamagarira gukora subscribe ku bantu mutarakora subscribe. Mwihutire gukora subscribe kugira ngo hatagira ibindi vyigwa bizokwigira bibacika, kuko ino channel yacu icako ivyigwa by'ubumenyi bijanye n'ubuhinga bwa telefone, trike zitandukanye, amabanga bayinyegeje muri telefone yose turaza tukashira habona. Ariyo mpamvu udakwiriye kubandanya udakoze subscribe. Ukore partage, utore link, dufashe ama partage. Hanyuma TikTok yarangiye, ushaka nanone wacanga kuri open cyangwa kazi kayirondera no mu application iriyo. Okay, tuza kuza twinjira hano kuri TikTok. Right, tuza twinjira kuri TikTok, hanyuma agree and continue. Turemera amategeko TikTok idusaba. Hanyuma ibi byo kwerekana ibyo umuntu ashaka gukunda turashaka kubisimba. Twebwe ucuca nanditse start watching ya, ariko intumbero nyamukuru twebwe ku watching waza gucuza aha ahepfo Mikeri. Ushonda nkuko. Hanyuma condition ya mbere, imbere yuko ukora ikintu, murabona ahantu handitse Burundi. Sawa, Burundi. Jewe nababwiye yuko TikTok itashaka kuguhemba uri mu Burundi, ntishaka kuguhemba uri mu Rwanda canke muri Kenya n'ibihugu byo muri Afrika. Nababwiye ngo TikTok ishaka kuguhemba mu gihe uri mu bihugu bikurikira: hariho USA, hariho Canada, hariho UK, ni Royaume-Uni birumvikana Ubwongereza, hariho Ubufaransa, harimo Italy na Espagne. Nuko uvuga ikintu kihari, twebwe tukoma turondere VPN zo muri ivyo bihugu, abari byo dushira ku konti yacu imbere yuko tuyugurura, maze tuze kuyugurura twamaze kuba twibera abo muri ivyo bihugu. Okay, cyatuza hano handitse Burundi. Rero aha handitse Burundi ndibaza mwamaze kuba muhabona. Aha ce dufyondako, tumaze gushondako urabona ko aribwo buvivuye. Twibutsa guca tuyobeza, ce tuyimanukire. Murabona Canada nk'ubu ngaha iriyo Canada, shaka turafyonda Canada. Yes, canke tumanuke za France zose ziriyo ino France, za Royaume-Uni ziriyo, za Espagne ziriyo. Nk'ubu Espagne reka ndayibereke. Espagne ushobora no kurosheresha. Okay, reka twebwe twigirire France engi ndibaza wari wese ariko arayibona. Twebwe tugira Ubufaransa. Okay, ihinga Ubufaransa bwamaze kuba bubuza aha hepfo, hahandi hari Uburundi. Murabona neza yuko buhari Ubufaransa. No kuvuga ikintu ca kabiri kica gikurikira, tuza ngaha uba wamaze kugura email birumvikana. Sawa, choose continue with Google. Tuza tukikoreshereza Google. Okay, bya nimero ya telefone birashusha mu mutwe, sindabikunda. Hanyuma tuza dukoresha turaba email dukoresha, tuyikoresheje ino Mr Sakabaganwa. Kandi abibutsa abantu batarakora subscribe kuri no channel ya Mr Saka, uko murahomba ko ni channel icako icongereza, kandi amasomo yayo usanga asobanuye cyane. Dukora ama video tukadondagura buri kimwe. Okay, ni Mr Sakabaganwa nyene. Urashaka kuja kuri YouTube ukandika ijambo Mr Sakabaganwa, hanyuma ukacubona ama video menshi y'ubwenge asanzwe ariho. Sawa, tuza rero ngaha kuri Mr Saka, tufate ko ariyo email yacu, nkuko nawe uza guhitamo email ufise muri telefone yawe. Right, tuza ngaha ushushira ku mwaka wavukiyeko. We sinzi igihe wavukiye, waza kuza wuzuza umwaka wavukiye, hanyuma ugire itariki waravukiyeko, hamugire n'ukwezi. Sawa, ivyo bihejeje ucuza hana kuri next. Abantu batahabona tugenda slowly, etape par etape. Dushonda akajambo next. Yeah, hanyuma iri ni izina ushaka gukoresha. Yeah.
n'izina ushobora gukoresha ushaka kurarihindura. Ushaka kurarihindura nk'akarorero urashaka kuza ngaha ukaca ugira uti ni Mr Saka, nkaca ngira ati ni Mr Saka, right? Hanyuma ukaca ugira continue. Voilà, byaheze. Kacanza ngaha ncangaruka no kuri profile. Izina ngiririya hariya hejuru, ariko hanini yakora hakaze username, chatuza kuri username tuyihindure, chatuza kuri edit profile, chatuza kuri username, username tuyihindura tugire nyene ikintu umuntu wese yoshaka gukora recherche akagitora byoroshe, right? Mr Saka, ubwo mubandanya mpaka ukaraba ivyo bemera, basi user Mr Sakabaga, katuraba bana Mr Sakabaga bogemera, urabona akavi hariya hejuru, ubundi username niyeranje ntihagire umuntu n'umwe atagira username, kuko username irashaka korohera umuntu kubona ibintu byawe, irashaka korohera umuntu kukuroshesha. Hanyuma ivyo bihejeje ucuduga no hejuru kuri save, cyosonda save, hama set username. Donc iri username tukagemeza tuzaba twemerewe guhindura inyuma y'imisi 30, right? Cyatuza kuri set username. Hanyuma ibyo birangiye tuzana ngaha nyene muri profile, ukarabaga select from gallery, ukarabaga photo do profile ushobora gushirako kugira ngo worohere abagukurikirana ntubacange. Ushobora ko wose nk'agafoto ka profile ushobora gushirako, next ukayimanura nyene ukayisettinga where tugira save post, hama save. Turindira iyi upload ihere. Yes my people, ndibaza murabibona. Urashaka gushaka rero utuntu tutulinki ukaryohora n'ibindi uti wabona gute none ko TikTok yawe ihemba, right? Kubona yuko TikTok yawe ihemba, reka ndabibereke ahantu catubirabira tuje no muri parametre tuza ngaha kuri TikTok studio. Uciye hariya ku tuburongo dutatu ushima ko TikTok yawe wayogure neza, uciye no ku tuburongo dutatu ukashana kuri TikTok studio. Yes, ukashusha hano kuri monetization, handitse monetization cyosondako, urabona urinjirayo. Yes, urinjirayo uza gushima ko TikTok yawe idahemba n'abandi musanze muzifise, muza kwinjira ngaha muri monetization murabe ushusanga bakwereka ngo ivyo bintu ngo ntibiri available ngo mu gihugu cawe. Urabona je biriko biramera nk'ibiteba kubera yuko nta na video nimwe ndashirako ntaki, mugabo murabona neza yuko ninjirayo, murabona neza yuko mbasha kuba no kwinjirayo. Urabona ngaha estimated rewards kwanza, nubwo ntokwirwa ndinjira urabona ngaha baranyereka ko muri indwi ngo ninjije $1 ubusa. Voilà, iki nico kikwereka ko TikTok yawe iri monetization, ishobora kuba monetize mu gihe wawe wujuje amacondition ababwiye no kuronka abantu 10,000 bagukurikirana, ukaronka n'iminota 100,000 mu minsi y'ikiringo cy'iminsi 30 by'abaravye video zawe. Yes my people, rero tuandanye dukora subscribe kuri no channel, nzoza ndabatemo ndabereke n'ingene ushobora kuca rero duza abo ba followers ukabaronka ku bwinshi, duza abantu bagukurikirana, ndabereke ibintu ushikana ko ushaka gukora. Yes, mabona neza yuko TikTok yacu ihiraba ninjiyeyo rero. Voilà, ninjiyeyo muri ya monetization. Ndibaza urabibona ibi bintu uza gushima yuko banabikoretsa ngaha, you are not eligible to join. Donc ntabwo ndakwiza byangombwa kubera ko have at least 10 followers, have at least 100 minute views, have at least followers, have live access. Sawa, none mubona mu bintu banyeretse ngo ntakwiza, mitonde murabe mu bintu banyeretse ntakwiza. Ubona banyeretse ngo living in an eligible country, ntibambwiye ngo kuba uba mu gihugu kiri eligible. Ivyo barabibona yuko nibereye mu Bufaransa, nico bisigura. Ahubwo ibintu basanze ngo ntaruzuza, sindaronka ba bantu 10,000, sindaronka ya minota 100,000 ngo nta ni video nimwe ndakora iri live, right? No kuvuga
jewe baravye basanga nibera mu gihugu kiri eligible, ico bakinyemereye, bisaba yuko nkwiza ibi hanyuma nkaca nkora monetization. Thank you for watching. It was Eric your boy. Hanyuma mukore subscribe no kuri kano gaceno. Mwakabonye izina ryako reka ndakabereke. Mukore subscribe, mukore follow plutôt kuri kano ka page twuguruye. Turabire ko ni Mr Sakabaga bashaka gukora recherche. Mwana ko ari kino foto nibereye muri New Life Studio office. Hanyuma thank you for watching.